nashe muhira mama wanje sanga yamaramaye arambwira ati mbega yimuzosira gucahe ntumbwire ko uzosura kwicara hampande ya padiri nabirya bintu watamvye bakubonye nanje ndumva ati kabisa nakoze amakosa kubera keshi nta muvyeyi numwe yigira agwa mwikosa kuko umuvyeyi iyo ariko arahanura umwana amuhanura ku kintu abona ati iki kintu kizomugirira nabi kuko Kameme yarumva yuko abakobwa baja mu birori benshi batwarinda yaravuga ati jewe ngaho urateye inda karabaye ni naco cyatumye kuva ico gihe ahubwo ca nihana uvuga ati nta mukobwa nkeneye no kubaza ivyo bintu kuko ntabasanga namuteye inda mama wanje agashavuga ati bya bindi nakubwira wabonye rero nakubwiye ko uzotera inda ya mbere mbadagiyeyo tegura zari zazindi tuzana imicango ngo zana imicango rero dukote kamera ibihumbi 10 jewe gufata ibihumbi 10 ico gihe byarangoa kubera nta kazi nakora gusa ebana ngira mu ndwi imwe nari ngavuye ibihumbi 10 kandi je sinarinze kugavuye yemera badusigiration yo kurya inusu saa sita dukasha tugura irobo je nkifunga nkareka kurya nkitwe wigwariye gusa kurya ndonke yadini rero maze kugenda uko ndavuga ati wapi kabisa je famille numva inaniye ku munsi numva zoduga bambye ati ntuzodugeje eba nari ncitse kabisa nari nigiriye ushukiye kujahe rindacaiguha kandi nagiye ari mwijoro okay barataha barambwira wewe jo uzoduga nigambire je nari ntimpangaye umugrafe kabisa numva birandinduye numvise ko je doduga tuba turashwanye ambwira nimba rero udashaka kumva amategeko yanje nimbona ko wakuze cumviraho mu gitondo baratelefona derega wa muhungu rero yagiye niyaza hiyo mu muhindero subiye bukeye kuri hari umwana twumvikana aravuga ati mpungu yagutaze muzehe ndaki siba ugenda hose ni igiti kirisha nanje numvise igiti yewe ndi musani barambona muri telefone je nkubitwa nkande candaguma niyo famille ari muri grande vacances kandi imisi yose muri grande vacances yarafise objectif yuko ncamahera nkarondera amahera y'amakaye Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muko muradukurikirana ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno musi n'umusi w'ikiganiro intahe ndi kumwe n'umwemvite ari special umwemvite wacu uno musi yadutekereye intahe y'ubuzima bwiwe ishobora kugufasha cyangwa se ikagira ico intege ikagutera intege cyangwa se ikagira ikikumariye nawe mu nzira y'ubuzima uriko uracamo. Reka no mba mwakire kuri micro za Roy TV abidondora amazina yiwe hama duheze twinje mu kiganiro cyacu nyezina turabakire kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane meze neza ndashimye ndabona ari byiza yego yamusaba ko baragukurikirana bamenye ugomba baha intahe bahize badutege yombi abakunzi ba Roy TV banyita Mayeri Kiramvu ego nije tujye kubana mu kiganiro na Bella Shaka yantumiye ego ndabashimiye cyane turi kumwe na Mayeri Kiramvu mumaze kumva Kiramvu bisigura yuko aza kutuyagira byinshi Mayeri urafise ubuzima waciyemwo umwe butakoroheye inzira yabaye nkigorana gatoya ariko gushika ino saha Imana ikaba yaraciye inzira hari benshi bako baragukurikirana bako bimvira ati mbega uno musore agomba kutuyagira iki mbega dufitiye intahe yerekeye iki reka rero ndakusabe wisanzure kugira ngo abariko baradukurikirana bashobora kumva intahe y'ubuzima bwawe karibu en fait abantu benshi nka bose baragira ibihe byabo bibi na byiza baragira ibihe bacamwo bitaborohera hariho n'umuntu mubyaza avuga intahe ngaha yari kuba yatangiye gukorora amarira cyane kubera hari ibintu bimwe bimwe bimwibukije ubu nanjye ni kubera nyina Maria y'umugabo atemba aja mu cyane kubera Maria y'umugabo atemba aja mu nda gusa ubwo rero umuntu usanga huzuye amarira gusa gusa jewe byaheze ntibindirisha ibyo ndisha kuko Imana iba yarabikunze rero jewe ntahe ngiye kubabwira ni ubuzima bo ni mu bicibiri hariho mu buzima busanzwe no mu buzima bw'aka kazi
kibi binyamakuru tugenda dukora buri munsi Yego. kuko hari umuntu ashobora kukubona uri kuri kamera akibaza ngo wahashitse byoroshe ntamenye yuko wigeze kubabayika ntamenye ko wigeze kumererwa nabi hamwe abantu banakunda no mwibarabara bibaza ko umuntu ameze fresh kumbe watuntuye. Yego. Ni dusa tugaruka kandi no mu buzima nyene busanzwe bwo mu kibano muri famille nahone hari igihe usanga bifitaniye relation yo kubaho nabi bivanye n'aka kazi. Mbo mu buzima busanzwe jiwe ndi umwana arakuze mfise impano yo kwiyumvamwo ibi bintu mfise impano mvabwenge. Muri famille yacu n'abantu dukundana tuba twitanye. Ariko kandi ni famille nyinshi usanga si wanje gusa. Ariko hariho ibintu jamwo bivanye n'ukwemera kwa famille bivanye n'intumbero famille yiha bagashabona umenga uri umwana wo mu famille uratakaye. Kameme je ndi umwana wa nyuma mu muryango. Ndi umwana wa nyuma mu muryango nkabafise impano iyo gukina amasinema ibi utuvuze umunyamakuru ubwo uba wamaze kumwuga. Dufatamo ibintu byo gukina amasinema n'amakomedi kubyinjiramwo bashaka gufata umengo uratakaye. Ikintu cyose kibera imbere ya kamera bashaka gufata umengo uratakaye. Baba abantu bashaka muri famille uri umwana tuvukana cyangwa uri muri famille bavuga ati uyu turakundana tubwizwa kumuha indero yacu ya famille. Bashaka ubura umuntu ugenda ku ishuri uve ku ishuri nimba ari uwo muvukana akora igitaye ugenda umwegere wicare hamande yiwe uzuraraba ukuntu abari. Nimba ari ukora ikimaso ugende hambavu yiwe ugende kugikwa uzuraraba ukuntu abikora kugira ngo niwamara kumara amashure ivyo bintu bizogufasha. Bo yari inzira nziza gusa nuko batatahura ko umuntu nawe ashobora kugira ikintu ciwe yisangije. Rero kumbure je mvuka mu Giheta. Aho mu Giheta Igitega. Jewe hari ukuntu twagira agakrebe bwana ari umwana wa nyuma mu muryango. Hariho bakuru banje benshi baba baraje ni Bujumbura. Famille nyinshi yabiri Bujumbura. Rero ruguru wasanga dusigaranye na mama wanje gusa canke na mukuru wanje umwe. Tukaja mu makrebe yo gukina ibikino. Hariho ni radio bitiki by'umukenyezi twakirira ko nyabikino. Tukaba muri famille turi n'abantu basenga muri Katolika. Hariho ukuntu usanga abantu basenga kurusha abandi. Ugasanga ijya famille mu mihari mu bikorwa vya paruwasi wasangamo. Twe natwe twari muri abo kuko nari umukorezi. Je narako urabona bajya bakorera mu isengero hamande ya padiri. Bajya bari abana bubashwe babari abana b'indero bisoneye utobasanga mwabijya bintu by'amateatre ngo habaye ikirungu musangeyo. Rero cyo gihe kuko nanjye nabikunda kandi nkaba nkunda n'ibyo byo gukorera Imana kandi na mama wanje agashakunda gukorera Imana kuvuga kumubwira ko nogenda gutegura igikino cyo muri teatre. Ico kintu twacha tuba tubaye habi. Kamembe bacavuga ati umuco n'umwiza ntibijana. Yaca yumva umwana umengo arataka urayovye. Ariko je nkagenda nkarabaho turiko turategurana nkabona nta bushiya soni burimo. Avuga ati none gaye nkabona abandi bana babemereye. Kandi nanje kubera ningiyo nashamba ndabishoboye cyane wacu usanga mbere bashize no kuri poste y'imbere. Avuga ati mbeba cyareo bigiye kungo natamuhira mama wanje ati wapi ivyo bintu sindabikeneye ugomba kumaramaza abantu bahora bakubona bazovuga gute. Ndavuga atarero karababayitse kuko nacenja mu ngwano zibiri ino muri club je bashira imbere si ivyo baranca amande bakanambwira ati basi wari kutubwiza ukuri kutabikeneye twashira uyundi muhira ntibavyemeye no mu bakorezi kandi wasanga n'abandi muri komite komite y'imbere. Bamaze kugenda uko ico gihe ndibuka nari niga mu 9 ndavuga ati mafu mere ndabimuhisha ko ngenda nkazanagenda ninyegeje. Hariho sinema rero twakinye muri club kandi nije nari ndayiyoboye bisaba ko tujya kugira rasema y'uyu munsi twe twavuga ngo tugiye kuyerekana. Ntitwari tuzi ngo tugiye kugira rasema oya twe twavuga ngo tugiye kuyerekana.
kw'iradiyo baragira publicité baratumira abakuru musitanteri abo mu gikomine bagize komine baravuze ati ni impano zishasha zubutse mu gwaruka muze kudushigikira baravuga ati n'abavyeyi banyu kugira babone ivyo mwakoze bazoze badushigikire bo mama wanje rero kumutumira ngo aze mu kirori hayayaya ntivyari byoroshye kandi atabigushigikiramo yarabishigikiye kandi yari umuntu asenga afise hore nini muri paruwase kandi umuntu afise hore nini muri paruwase wasanga ari no muri babandi baje imbere mu kuvuga ati ivyo birori biratwikira abana ntibabyumva mama wanje rero ndamubwira ati burya rero hari mbaba umuhenda ati hari akanama ati bavuze ko abavyeyi muzoza ati hariho utuntu tuzobereka tudukino twakinye mama wanje aravuga ati ko rero utwo dukino twakinye kubera harimo n'abandi baba basagiye amabanga abana babo twaba turi kumwe ndamubwira ati nanakazoba hari nanakazoza babavyeyi uko basangiye ibikorwa muri paruwase baragenda barumvikana ati wego warafise byabajya abana ngo tuzogende turaba ngo tuzogende baca baza ari equipe baje kuraba kandi je mama wanje rero kubera muri club je nari umukuru yabwirizwa kwicara imbere kuvuga abagize komine bari bicaye ku mezi baca bavangana n'abavyeyi kuvuga washo usanga mama wanje bicaranye na musitanteri bo bicara atangura yararyohewe ataratangura kubona kuri ekran ngo ba project yararyohewe ati kumwe bya bintu biri seriye twicaranye na musitanteri concert ngaha ibintu bimeze fresh bo reka rero uwitwa Habarugira Tarasise niwe directeur technique yo kwiyo radio aragenda imbere aravuga ati tugira amahoro rero kw'iradiyo iwacu mwahora mwumva udukino duca ko mutabibona uyu munsi babana mwahora mwumva gwagwaruka gwara abateguriye akantu kadasanzwe ubu mugiye kuzohora mubabona mu mateleviziyo mu matelefone yanyu rero bakiniye ibikino bibona tisawa gusa rero kugira ngo mubanze mucangamuke reka tubanze duhamagare barabanza barapresenta abayikinyemwo hama bagiye kudupresenta baravuga ati reka duhamagare rero president atwugururira ibirori badutambira akazi ko kugurura iki ibirori kandi mwibuke twajanye n'umuntu atamenyereye ivy'ibirori ntamenyereye kubona umuhungu wiwe ngo ariko aratamba umuziki kandi kamemera je ntavyo nari menyereye rero hakaba hari umukobwa w'umudansere bampaye asanzwe wajamwe ivyo birori we yabimenyereye azi gukata iki gisusu neza agatamba nyene neza ukabona ati umukobwa ariko aratamba kabisa niwe bari bampaye tuza kugururana ibirori dutamba hariho indirimbo yari igezweho ngo nimba ari kamati ya chini gayewe yari kamati ya chini iyo kamati ya chini rero urumva ko ari gufatira hasi nyene rero nyamukobwa wari umuntu afise ibisusu binganuka kuvuga yarazi kubidedemesha wewe uravye umuntu ukavuga ati mama yangu bo turaje imbere urazi abajene bitabiriye ibirori kandi ibyo birori byitabiriwe n'abantu benshi kuko bari bumvise ngo ni sinema baza kubereka byari rya mbere kwanza bumvise mu ikomine abantu bagiye kugira ikirori cyo kwerekana sinema bari bamenyereye iby'umuziki bavuga ati iyo sinema twebwe yakiniwe ngaho iwacu tugende turabivyo bintu byo special batuzaniye abajene tugishika kuri stage ngo uraza amakwaje menshi ndabanza ndimva Platinum zikwiri ndavuga ati ndabaye Mbosso ndabaye Fizo ndabaye Roriro ndavuga ati ngomba n'ikibiri umuziki kamati ati twagize repetition twagumva gutamba bila mupango turajegeze arajegeze ibisusu byatava kamati ya chini barongeramo n'iyindi yarigeze huko ni jeje ya Diamond turayikatika sizo kunumvise kunde yariye mbona umumere yafase igitenge yagize aho nyene numva ndasusumiye ebana nivyo lekoro tamba birahera ndavyibagira ndabibuka rega navuye kuri scene niruka mu bafana ndavuga ati karabaye bo barakoma amashi baravuga ati reka dutangure sinema yacu nta gitambara twadufise ngo nta projecteur twadufise ngo project kuri mire gusa bari bazanye ama ecran pla ashika kuri 5 ku buryo ngaha imbere kwaba wasanga hari ecran pla nino kuri mire
vuga abantu bose barashobora kubona sinema neza basha barayishiramwo iratangura abantu bose bakibona yari bakoma amashi Samere we yabonye intonjo aravuga ati mbega yemwe jewe nzoca hejewe nzoca he ndi umuntu arongoye abandi mu bavyeyi ari umuntu atanga impanuro na babandi naye ekipe bose bazana aravuga ati ivyo tubonye nimba ari uko biza kubana yaje ndapfuye barashira ko sinema iyo sinema shamba mfisemo na role y'umuntu mubi kandi n'abantu batamenyereye iki ivya sinema kuko kuko ico gihe ruguru bumvise kuri n'umwana araba sinema nimba hari ibintu wari wimirije gukora muri paruwase byo gusangira byo kuraganira bumva tujya mwana araja kuraba amasinema ivyo bintu warabibura barakubwira ati wewe nturaganira wishinga ama video umuntu aja kuraba video bagufata nk'umusambanyi w'iki gihe baravuga bati ebana shirako sinema abantu bose we barakoma amasheti yego kabisa biraryoshe ico ca mbere kirahera baravuga ati mutere commentaire abantu baravuga ati vraiment sinema iraryoshe aho nyene muri sare batavuga mutushe mu ya kabiri barayishiramwo bararyoherwa cyanavuga ati bibaza ivyo twabateguriye mwabibonye nibi ushaka kudushigikira murashobora kudushigikira mukaturondera mukaduha kare gusa ico gihe abadushigikira bari bazanye n'igiseke haje imbere bariko barayira babaza baragenda gushiramo udufaranga bashiramo udufaranga ico gihe twarose n'udufaranga tutari duke gusa rero bahejeje baravuga ati reka tubasezere abavyeyi mwatwitavye murakoze abavyeyi baca barataha abantu bakuze bose bace bataha dusigara muri shosho twe nk'abajene dusigara tatamo muziki acaragera gutaha nashe muhira mama wanje sanga yamaramaye arambwira ati mbega yimuzusira gucahe ntumbwire ko uzosura kwicara hamande ya padiri nabirya bintu watamvye bakubonye nanje ndumva ati kabisa nakoze amakosa kubera keshi nta muvyeyi numwe yigira gwa mwikosa kuko umuvyeyi iyo ariko arahanura umwana amanura ku kintu abona ati iki kintu kizomugirira nabi kuko kameme yarumva yuko abakobwa baja mu birori benshi batwarinda yaravuga ati jewe ngaho urateye inda karabaye ni naco cyatumye kuva ico gihe ahubwo ca nihana uvuga ati nta mukobwa nkeneye no kubaza ivyo bintu kuko ntabasanga namuteye inda mama wanje agashavuga ati bya bindi nakubwira wabonye rero nakubwiye ko uzotera inda bo ingingo yaciye yuko uti wa mwana weje wananiye reka ndakurunga ikibujumbura ugende wiga ubujumbura aho bakuru wawe bo b'abahungu munganye ingufu kubera imyaka ugezemo je ndabona siyo ngikunya ugende bujumbura wigiye ya mbere mayiri baciye bamurunga ikibujumbura biga bo impanuro ya mbere yabaye iti nimba wajino mama wacu yatubwiye ivyo wari ukora hariya ruguru ko wari wananiranye ko kuntu yo wananiranye ngahaye ivyo ntibikunda aye ugende utungane ubuzi kugira umwana atunganye ameze neza ukuri ambutiyaje mu bantu ugendere kwishegeko uvuye ngaha uzosaba uruhusha tumenye ugiye aha kwanza ikintu cyose gitandukanye n'ishure ntidukeneye ko kucumva kukibamwo ndavuga ati karabaye kandi ni bujumbura urumva nanjye ndi mushasha sindamenyerera ibintu byabo ndavuga ati aho nta ngorane bo ndagerageza ndatungana kabisa umwaka w'ishure wose naritonze urahera utombaza mu bintu vya sinema nkabona hari hagezweho irya filime yabisanga amani nkayikunda nkabona gasora akina nkabona none nanje burya ubwo nanje imana yoma basi bakamenya basi nanje ndenganye nko bavuga ati gasore babarawo nanje nkumva n'umuntu ampamagati we ndakuzi ndavuga ati ntaco gusa bizozamo uwo mwaka w'ishure narawize ndawumara nta bintu by'amasinema ngiyemwo ikintu cyose kijanye na rezo sosio utombaza ndi umwana aza kwishuri akagenda mu misa akaja mu groupe publique kwishuri hama ngataha ivyo bintu byenye nivyo vyanyuki bo bimaze kugenda uko muri vacances ndibuka twari tuririye ko amanota y'ishure bayatubwira yo muri ya konkuru yari ya nevier tugihe rero sinzi ukuntu n'abakubuterere ndiko ndatembera nkuko mwisite kubuterere n'ahantu hari umukrebe bwinshi ukina amasinema bona abantu bari muri repetition ndahagarara rero ibintu byo gukina sinema n'urumogi
ni urumogi kubera umuntu yanyoye urumogi kugira uzokumve ngo yaruhevye ntibikunda. N'umuntu yagiye kuri kamera amenye ko ari urumogi, nico gituma uzosanga hariho n'abagore usanga bahukanye kubera umugabo wabo babujije kuja imbere ya kamera, ugasanga avuze ati je hako mba mu gasho ndabihevye. Rero tugarutse aho twari turi, jewe ndabona abantu bariko barakina sinema, gusa nkaca nibuka condition mfise ndakawuka. Bo ico gihe rero ngenda kwimyesha kujya kuntu usanga umuntu atera inkuru cane, za numva uwundi nawe ari karamwa kumbe afise timu, aca arasaba ati wowe ko numva umengo ivyo gukina urabisobanukiye, nta kuntu boza muri timu yanje. Sire ya mbere navuze nagiye, ati nisangapi, ati tugira ku mugoroba saa 11. Nanje ico gihe muhira ndavye ibikorwa n'abafise, ibikorwa by'ubujumbura burya waramenyereye ruguru uja kurima, ucitse ino ugaza ubona bakubwiye urumva ngo uze guteka guhama gusukoropa, naho ini bujumbura kenshi umuntu apanza panga chambre na saro, chambre zibiri na saro, ugashusha gukoropa muri saro honyene, ugakoropa muri saro no mu cumba naho ugasanga ukorofya akantu gatoyi kubera igitanda n'ibindi baba bapanga panze, washusha nguhejeje n'inguka amazi ari ngaho, ukaba watetse n'ivyo mwijoro ugasanga bishije kare ugashobora ikinira. Rero narabati umwanya rero nzoba ndiko ndakina, nzocamba ndagenda haya muri club, grand frère azoza gutaje navuye. Okay, ndabivuga taha ni sawa. Ico genda umwana w'intungane, ikintu cyose nimba ari impuzu bambwiye mese nkapfuma ngavura ko demire nkaraba umuntu mpa akafasha kuzimesa tukazimara n'ingoga kugira ngo nze kuronka wa mwanya wo kuja muri ya club. Ya mbere mbadagiyeyo, tegura zari zazindi tuzana imicango, ngo zana imicango rero dukote kamera. Ibihumbi 10 jewe gufata ibihumbi 10 ico gihe byarangoa kubera nta kazi nakora, gusa ebana ngira mu ndwi imwe nari ngavuye ibihumbi 10 kandi je sinarinze kugavura. Yemera badusigiration yo kurya inusu saa 6, dukasha tugura irobo, je nkifunga nkareka kurya nkitwe wigwariye. Gusa kurya ntuhe yadini. Mu ico gihe twaracanze turakina, icamba baje nuko byahezeyo biherereyo kandi pore sana ku bantu bagira imicango benshi. Izo sinema z'imicango ntumenya ngo zariwe na DJ, ugumva ngo DJ twabita DJ cameraman, cameraman twabita ngo mu DJ. Kumenya ngo kubera umuntu aza kuwa kamera bapfuwa bahitanye mwibarabara atazi no gusetinga kamera, kubera ubuzwi n'amategeko mwebwe nta mu cameraman azwi n'amategeko yota project y'umuntu, ico ni kibaho. Akaranga mutima kaba cameraman cyo turiyizi, nta project y'umuntu uta witaye nawe uragenda ukavuga ati mbabarira byatakaye imashini yabiriye cyangwa byagenze uku tubisubiremwo, ntaco ndabarihisha cyangwa murafasha turondera amahera makeyi. Ariko kubera abapfuwe bahitanye mwibarabara bajya ba DJ batanga imiziki atani ibintu bazi, tugasha tuti imbere ya kamera, batereka kamera hajya nkuko tiko turakora ikiganiro, tukiyagura ngo turahegeje, tugasha tuja harya abandi bakiyagura, rindira umusi wa mbere indwi ukwezi ya sinemirihe swata aho nza numva abantu bahora batubona tugira ama repetition, sinzi wandeze ngo ujya muhungu wanyu ngo arabiryo ntiyagiye kundega muri objectif yo kundega, ahubwo yagiye asifiya ati yo uyu muhungu wanyu, kandi rero yabindegeye mu kabare grand frère dusohokanye. Nza mbona umuntu aho yarenganye araje ngo ni sawa ngo nagomba ngo ndamutse uyu mwana grand frère, uyu mugo yari umukobwa akuze nkuko kwawe. Ariyumvira none uyu mukobwa mambo vipi vyiwe ngo reka ngo ndamwifanta yiwe ngo nayumviye kuyimuha ngo cyambona ngo akanya ngo karansize nanje ubwanye ni biransize ngo wego kwe urumva ngo umwana ngo naracihana ngo ariko aragira ama repetition ngo arafise kazoza ngo arakina neza. Ndavuga ati karabaye wa mukobwa urakwegeye asharama 5000 ngo rero guze gufata ifano ngo kandi vrema ngo bikina neza ngo uzobandanye kujya nyene. Aha uwo munsi wamengo nta cabaye, gusa amatoza baratanguye ni biki baca baratuma abana twegeranye muhira nze kuraba. Uwo munsi grand frère arataha kare
asanga sihondi nsanga ryatashe gusa premièrement nahishije kandi nta gikorwa na kimwe cyofata kihari kubera navuga ati nta kuntu je nuko hariya kuko tuvaye bugorovye mu masize nta mwe yo guteka amafisi azarambaza uvuye mvuye kuraba umuntu ngaho nabimenye amakuru nayamenye communication ibiratanzwe muri famille yose muri groupe ya famille wa mwana bya bintu yabisubiyemwo jewe rero ngomba ndamurungike ruguru ibintu yasubiyemwo jewe sindavyumva ndavuga ati karabaye jewe subiye ruguru jamwe darabi n'imyaka naringezemwo yari ya myaka yo kwiyemeraho umwana wese aba yumva ko afise ingufu nk'iza kikonge jewe mgiye gusubira ruguru uwo mwanya ncyakunda bo bamwe barashigikira ati none gasha tubigenze gute tumusubije ruguru aja kuvugura amezi sawa je rero sireka mbanze ndamuhanure kivyango nk'umuntu w'umugabo arafera arampanura ambwira ati ivyo bintu bijemwo si vyiza ariko rero nkiyakariye ntigata ndavuga ati ndabihevye ati ndumvise impanuro zawe muvyeyi bo sinzi aha mu Kamenge nyene hamande y'isoko hariho ahantu bita Wana TV sinzi kwiyikora Wana TV benshi barayumvise yari ifise na Wana Record yari ifise no TV bari bakeneye abantu Twebwe ziracisha kudu comedy. Rero sinzi ukuntu ndahanuka butike numva Zadi niwe yari manager wayo n'uburyani wakiri manager wayo ariko aravyidoga ngo abantu ngo yahora akinisha ngo bamuhemukiye ngo akeneye ngo abantu ngo bumutima ndamwumva ndabona haba ndavuga atani sawa saa 2 z'igitondo samedi nari nzindutseyo ndamubwira jewe ndakina ndafise na timu hariyo timu mfise nta n'umuntu numwe mfise kandi ni Bujumbura nta n'umuntu tuzinaye arambwira ata muzoze ndabaraba cyandagenda muri ya timu nakinamwo ndaro abantu bamwe beza nabona bari babishoboye havuyemwe abakuru arambwira ati ndabereke cyo tugenda batatwiba asha ndabakoma umushosho umurongo w'abantu 8 naje w'icenda turacomoka ndavuga ati abantu nabazanye ngo muri abo hengo abona murabishoboye muzoza ahubwo dutangura turagenda turakina ubukomedi wo munsi aratugaburira turarya nta mucango twagize ahubwo nagati karakaduha turavuga ati ahantu naho hama turitahira ndibagira yuko ivyo dukinye bazobibona fire ya mbere komedi irasohoka notification kwa grand frère muri telefone dinding no muntu yayimurungikiye wa mwana wanyu yateye imbere bero ngasigaye yakina uwa mbere ntayibonye arungikira wa kabiri arungikira wa gatatu bose mu matelefone barabanza barisha bariga wa mupeti ni batanguye kandi yoyo naho nagiriwe n'umuntu buke nayikinye ndije nyene yari ya comedy ukina wenyene nayiko nda telefone baba arayibonye uwo munsi ntashe muna batangwe kundaba nabi saya ndatombora harimo grapher umwe yaravyumva kandi niwe yafashije kuvyumvisha abandi no kuba ngeze uyu munsi bo ndabanza ndataha muhira baravuga ati aha ho rero ni ngorane kwera aho kwaza ati nta repetition twagira twagenda tuvuga ati tukuma dukora ibi tugasha dukora kandi byabari rimwe mu ndi kandi birinze biba shooting wabari umunsi wose byasaba ko mba nipanze nkavuga ati uyu munsi nipanze kabisa kandi ni muri saa 9 n'abantashe rero babibonye bataratangura aromen sha wa muhungu wawe rero byase ntuzu tuvuge ngo twe twakurereye nabi uboho basiga banamubona muri telefone mama wanje umutima urasimbatika arabaye none gacha kwa rimwe nani nizeye nkaba n'urungikiye umuhungu wanje mu murere mukaba mwamurekeye mwayo mashetani yayita madayimoni ayo madayimoni ayo umurekeyemo imana izibibabazi nabo bagacha basavura bakumva bati none gacha kumuvyeyi tutamutunganiye mutoyi wacu umuherezi wacu dusigaranye tukaba tumuretsa agende none tuyikore gute bituri umwangaze mu gisagara ca Bujumbura ahubwo rero igisigaye reka tumurungike kwiga ruguru acaza kwiga muri internet tumurungike ruguru acaza kwiga muri internet ko muri internet naho bizomugura gutoroka mu ishuri wagiye kubikina naye handi waje kwiga Bujumbura yatanguye
kwibona kuri telefone atanguye kuronka amakomatera mubwira mubikora neza bandanya murashoboye ivyo bintu no kwiga harabihevye kuko abantu benshi bakina ivyo basha baheba avuga ati iryo jambo ryankorokera mu kanwa yuko inama yabaye yuko ngiye kuja muri Etena ndavuga ati karabaye kabisa jewe hikirapuna wamaze kubona ragatoyi ukumva umuntu agomba gusubiza inyuma byaba bigoye je n'imyaka naringezemo noneho ntiyanyemera gusubira ruguru cayo nta mpanuro naringeze muri bane badahanura hari imyaka ubu ugeze mu udahanurwa amuntu avuga ikintu giciyo gifyukiye ya myaka atamuntu yo gukanga ngo ndakwirukanye ubuzima we nta birefu nta kubabayika kubuzima urabona aho umuntu yo kunya ngo ndakwirukanye ubone imyaka ubu kijya gusaba indaro umuntu akayiguha iyo myaka n'ukuri ubu umwana adahanura n'ico gihe ndavyumva neza yuko jewe ngomba subire ruguru ndavuga ati wapi kabisa jewe ruguru mu caro sha nabonye ibyiza by'ubujumbura ahantu ngenda nkakina nkibona kamera imbere n'ukuntu nari ndayishuhiye nkibona no muri telefone kuko ivyo twakina ruguru twabibona muri televiziyo naho ne twafashe urugendo rwo kuva hano muri ville tugiye nko kwa mwigisha runaka cyangwa ku muntu w'umuganga afise televiziyo kugira ngo aducomekere turabe rero maze kugenda uko ndavuga ati wapi kabisa je famille ndumva inaniye ku munsi numva zoduga bambye ati ntuzodugeje nari ncitse kabisa nari nigiriye ushukikujahe rindacayiguha kandi nagiye ari mwijoro okay barataba arambwira wewe jo uzoduga nigambire je nari mpangaye mu grand frère kabisa numva birandinduhe numvise ko je doduga tuba turashwanye ambwira nimba rero udashaka kumva amategeko yanje nimbona ko wakuze cumviraho ico gito navuze nigiriye rega yaje kwibarara kundara ko noba mpagaze no kwibarara asanga nahise shanja kumujama bana jewe muhira baranyirukanye grand frère iki none wagize iki nta nakimwe aje yabori washaranyirukana uwo mujama rero nawe akaba yarafise umubere urabona ukunyene dutera inkuru ukagenda abantu kabatera inkuru bakaryoherwa bashabona kuri intungane watakiri ukura ngo uwo mukuru wawe nawe gaye ngo umwana mwiza gutanga ngo ukadutera inkuru ngo umwana wanje gukamufasha n'udukorwa ngo ntiwegaye mwe ngo burigumira ngaha iyo famille yaranyakiriye kandi jewe ryari ryo cyambere mbaye muri famille atari yiwacu mu muryango ivyo narabibona muhira dutunga abantu ariko je sinaje ko vyombaye ndaba muri famille mu gitondo baratelefona derega wa muhungu rero yagiye niyaza hiyo mu muhindero subiye rero bukeye kuri hari umwana twumvikana aravuga ati mpungu yagutanze muzehe ndaki siba ugenda hose ni igiti kirisha nanje numvise igiti yewe ndi musani barambona muri telefone je nkubitwa nkande candaguma niyo famille hari muri grande vacances kandi imisi yose muri grande vacances yarafise objectif yuko ncamahera nkarondera amahera y'amakaye ico gihe ikiyendesha ndakibura uwo mumera arambye ati urya rero we rero ariko uraba akantu ukora kugira akagufasha kandi yari famille wanashima yari yifashe cyane gusa kubera umutima mwiza wari bafise kandi twarabanye neza kandi ndabashimira cyane n'uwo ndibuka ico gihe narifise 10 000 narifise 10 000 naje nzanye yari asanzwe ari mu mufuko nkuko woye nayo nimba bari bayampaye ndayakoze iki sinibuka yari mu yitike bari bampaye nza gufata bajaji ishikana kwa grand frère wundi kugira mpede déplacer izo 10 000 ndibuka ico gihe ibintu byari bizimbutse izo 10 000 naziguzemo imbabura y'icatanu ngura mw'amamesa y'icatanu kata gakinju gato bibaze ku 3,000 cangura ni ikigaye imbabura n'agasafuriya ka oya agasafuriya n'umugenzi yakampaye yitwa Desire n'ikiko uwo mumere yaciye amusiniya urumva bivuze nasigara cangura iri mawe z'amajana abiri n'umunyu w'ijana nasigaranye mu 6,000 nkuko oya
caja kurangura ibijumbu vya 2000 hari bariko barakora ibarabara rya Cibitoke caja ahantu bita ku mashugwe ndateka amafiriti n'urwamo rwishi aba bajya bakora mw'ibarabara baca mu gatondo bashorera amafiriti bagenda ku kazi bagaruka bashorera bivuze narungutse ndunguka asha misi yose byabindi byo gukina ico gihe nabaye ndabihagaritse gato mvuga ati reka mbanze ndondera amahera kuko sino kubera bari babimbugije sinari kuguma ngendayo ngo bagume bambona kuri telefone nari mu gacerere barabarikiriza amuhunga ari hehe wapi muri bajama bose bari bazi barabacamwo arabura mere baramubya terega muhungu wawe twamubuze haja abavyeyi rero barahindukana abavyeyi barahindukana yababwiye bamwihindero ariko yumvise ko nabuze ya ikigongo cy'umuvyeyi basore bakobwa abagore namwe bagabo umwana wanje ntabure ntimumbwiye ko umwana wanje yobura ico kintu nikibaho bashabaja abariko bamiganduge bashaba barahindukiza sije baravuga ati reka tuburondere umwe yaravyumva aravuga ati burya rero burya impano ni impano kandi umuntu nta muntu abazi ikintu kizomutura uyu muhungu vyiza twari kumureka ibi bintu akabibamwo gusa ahubwo tukaza turamuke bantu kuko yavyinjiyemo kubivamwo aho tuje mujana hose no muri lise baragira amateatre azobisangayo kandi tuzoza gusanga ahubwo ashabijamwo nabi twari kumanura akabijamwo neza aravuga ati wewe rero kuvyumva reka tumukurondeze asaza ari wawe uvyumva uzamenye ko uzamuke bantu aho biba bigenze uko amezi abiri arahera batambonye kuvuga bagiye kumbona ngiye hasigaye inkindi nje kwishuri kuvuga bose bafise hapi ne bavuga ati uzomubona ubwa mbere aca tubwira kugira tumugarukane muhira ndadatetse amafiriti sinabura ivyo kurya oya narataha ku mugoroba nkarya muri ya famiye nimba ari guterera akantu no baterera ati muguru tuvuta umunsi vyagenze neza udufaranga nka sevinga burya utetse amafiriti gushikaho uronka ibihumbi 100 watanguje 10,000 burya ntibyari byosho waba wakoze rero ico gihe basha turahura na gafeire ndiko nditahira nafasha agatagisiviro sinanyana n'amaguru nafata agatagisiviro ka 3 ka 5 nari umunageri kw'ifiriti zanje banyite amafiriti ndakubari gusa kwimosha amayeri rero ico gihe gafera sarambona arambwira wihangane arambwira yagomba udugera uguvyihoze amaze kuja inama wewe ingube kurya uzokwiguba ndagenda ndiga mbaho arambwira ati wewe rero ibi bintu byinjiremwo neza ibi bintu harabikora bagakuramo amafaranga aba bose twenda turabona bavyinjiremwo neza birabatunze aha ndavuga ati we niwe womyira ikintu bumwumva rero we niwe ushobora kumpanura nkumva abandi bose potere ambari ndavuga ati aho rero ni sawa we gusa cenda gutuma genda wige neza amanota uyaronka none gasana atoye ko nkuru na nevieme ubura amanota gute fire ya mbere mba ndakorokeye mu ishuri ku munsi wa mbere ndasubirayo hahandi nahora nkina nzanumva ngo baramufunze nyamugo wose ndiyakira ndavuga ati ntaco ndagenda ndiga televiziyo ya kabiri yakurikiye bayitwa Mijo Talent TV nzanumva nabone bakeneye bakinyi mba ndagiyeyo naho naje nashika ndi mukuru name ndababwira ati je nanditse nyinshi ndabereka no muri wana zazindi nakinye ati kumbe urafise na CV we ni sawa ati wewe ingo uzodurandika rero gutse cyamba baje ntibamevye amahera yaje kandi manager yarayungitse yari umukobwa muri Saudiya no iyo televiziyo hari igende mwiraba yitwa Mijo gusa ntibampemvye je singenda nakavuze baje buzima nabibamwo ngenda bandabigicure ugashigenda n'abantu bakwembe kandi bakwemeye amahera kandi nubwo bari kumira kuri gusa nari gukina gusa naco Theo niwe yari manager wacu yitwa Theo baratungikara amahera agashayadi tukagenda n'amaguru kandi bamuha amahera dépassé si byiza ba manager mu meze uko nimwe mutukisha mugasubiza inyuma ama televiziyo yacu ako kantu mugasevinga rero ndagenda ndakina abitwa bakanyomvya baraza bo mu buterere baraza n'abandi n'ubundi butimu bwishi turahuriraho turakina
tukaza turashwana bamwe bavamwe bagenda bansigaho kuko je objectif yari yo kugira mboneke gusa babanze bamenye umenye wubaka izina amenyekane kuvuga wewe je na telefone narayifise wewe twicaranye nkabona ufite telefone iri mu YouTube nakwaza kandi wowe urafise YouTube hewe ja kuri YouTube ndabira akantu karako bagashize ko ari utuntu nakinye shaka ndabiko bagashize je si ko bari kugira ndabira kuko nabandabiyize ko kwega aho bibone umbadije ngo kumbura bikina te ndabikumvisha neza ahubwo uzozuraraba je narakora partage nini yinya kandi ata telefone afise kuko nteramiye ahantu hari abantu batanu bafise telefone bose bava hari uko baravye bakavuga ati kuraje tuzohindura uku nuwo grafere wundi ico gihe yaciye atangura kumfana ahubwo azarampanura ati abonye ibintu nakinye vyo nkwega kambwira ati hindura hari unavyandika genda uhindura uku ukinuka arama plans yiza ku buryo se nkina neza mayeri basha baramumenya bo munyuma muri mijo birasambuka kubera ibintu by'amativyo online hari kuntu abantu babikreya bagashashamwe amafamiye ugasanga umuntu akeye ari hanze aravuga ati ngomba ngira agativyo online manager musaza we secretary mubyara we okay ugasanga umuntu wa nyuma twebwe dufise role nini nico tutari muri famiye kandi nico dufatwa nabi ugasanga wowe wa muntu haza wanashima n'abahembwa umushahara munini n'abantu ataco bakora gusa ngo kubera ni famiye rero ico gihe kubera ari famiye barabishwaniramwo bivuye mu bya famiye birapfa duca turavayo ndagenda mbandanya niga bandanije niga kubera naja gukina nkatahabwije birabatera stress baravuga ati we rero turagerageza utaha hakiri kare ntibazokugirire nabi ko bivaye naho natahaye kure nanje ndavyiga ndavuga ati wapi kabisa jewe natangwe kumusani baranzi aho nari ntangwe guca mwibarabara numva basi n'umuntu avuze ngo wewe kugume ngo ndakuzi ngo narakubonye bya bindi by'agahehe yapana bimwe byatanu zubona umuntu urenganye ngo mahoro nakawe atanaho mu doya ndavuga ati ndatangwa kubyimba rero ndavuga ati wapi je rero reka ndondera amahera nje kwipangira sandaronda aho ndacyari n'umunyeshuri niga mu wa kabiri cyadore amahera aza kwipangira kugira iki baze bareke kuza barambira ngo ntashe bwiye kubera naraja mu shooting aho nari navuye muri mijo nari ngeze nari namaze guhura n'abamanagere bakazakaze reka tugende ku murongo niga ku ishuri naratorotse icyo gihe kuko je narakunda gutoroka ntorotse ndiko ndataha mbona ahantu bariko barashutinga hariya vyari byapfuye ndahagarara shooting uwo munsi yaheze nza ndabakurikira bagenda ndabakurikira canegera umwe muri bo ndamubaza none je nanje ndaze gukina kugira ngo nevyo genda gute sawa we nta ngorane si wewe tugufasha uzozejo kuri biro utubwire ukuntu bimeze ndagenda cyangwa ico gihe bakeneye abantu nyene babikunda ambye ati uyu tipe arabikunda gusura umunyeshuri rero kuri umunyeshuri biragoye gushutinga bisaba uzuraronka n'udufaranga duke duke manager X-ray yasharambira ati wereyo je nta sinongo ivyo gukina munyishu media ahubwo reka ndagufasha nyigisha kintu kizogutunga no mu buzima bizozoronka n'uduhera duke duke ndakwigisha gukamera ataranyigisha gukamera so nava ku ishuri sangenda kwa X-ray yanyigisha gukamera no gukina nkina ari naho rero nashasanga ntashe bwije kuko umwanya jewe wabari muto navuye ku ishuri saa 8 ndashitse saa 9 saa 10 saa 10 byashe bisaba ntaye kwera ndataku ndabona ati ibi bintu rero birastress ndavuga ati reka nipangira cyadaza kwipangira sinanzi ko kwipangira ari umunyenga ndagenda ndipangira ndavuga ati hani sawa rero sasa iyo wipangira uri umunyeshuri hari utuntu usanga duhaze wamenyereye gutaha usanga batetse bavuga ngo nakambengo mwamubikiye ugasuza kwibera responsable wenyene nirindi shure kuko ubwa mbere umunsi wa mbere ho ndibuka naranazimiye ntashe nagarukiye imbere y'umuryango hahandi nahora ntaha ndibuka kumbe sintangaha ndakatabwo bataramona ngo maramara rero bimaze kugenda uko narakoze baranyigisha gukamera nkamenya gukamera nkazenda nakina ntangura guhura n'aba basani bandi benshi ndakina batangura no kunkunda barambwira ati urakina neza X-ray yari manager wanje akazarambwira ndetse no muri manager wanje
akaza arambwira ati we rero abantu baragukunda kinuku okay mu nyuma nyigisha n'ibintu by'umunyamakuru wenda kuravira kerebutse wokora ibintu by'umunyamakuru kaza ndagenda kubaza abantu gusa harigeze guhakwa kumfunga nakoze ikiganiro cy'umutamakazi araho oye kandi abantu mukora ibiganiro bya online mutoze muri itonda hari umuntu urabona nk'ubu ibintu by'intaho hamagara umuntu atunga uvuga intahe hari umuntu yumva umengo n'amasifa agashaza no kwibeshira ibintu ataciyemo icyo gihe twakora ibiganiro byo gufasha abantu byabindi twagira twaragenda umuntu agowe tukamubaza bimeze gute ukazibona nk'umuntu ari hanze aravuga ati reka nabarungikira agasandorari mu mufasha nyamutamakazi yose sinzi ukuntu navyumvise ataba abantu baratanga agasandorari uriya baramufashije n'ubyo baramufasha aca araduhamagara korokera ku kinyamakuru jewe impuzo yanje itongo ryanje abasengezana barayigurishije none bariko baranyangaza uwariguze yase ngo ariko aranyirukana ariko aranyomora ngo ndamuvireho yubake rero abo mfasha mumfasha yari nkuri babaje ndapostinze barantelefone ico gihesha nahatse kuja mu gasho ndakora ikiganiro cyo kuvugurura bo rero bimaze kugenda uko ivyo byose naciyemwo hageze aho rero batangura kumbona ari benshi ya famiye yose babandi bose bavuga ngo ivyo ngo tungo bace batangura kunshigikira batanguye kumbona mu mafilimi akaze bambonye ndi kumwe na banaka babandi bahora bemera baravuga ati kumbe wa muntu byabe ntakenda suburofa festation ubu hageze aho mwinye sinema ndumvikiye riki umu grand frère amfasha parataje rero buri muntu wese abona abari mu kintu icyo ari cyo cyose bakugwanya baba bagenzi y'abafamiye ukabona ati iki kintu ndafise yo kizoshikana cyane gikore ahubwo wirinde gusubira inyuma kuko usubira inyuma baragutwenga we gusa gikore mu nzira nziza ubona ati iyi nzira izoshikana imbere hazogera igihe babandi bakugwanya bagufana rero ndashimira umu grand frère yafashije kugira ngo akundishe abandi ba grand frère kubikunda na mama wanje akamusigurira ubu na mama wanje araryoherwa bamubye ati naka namubonye ubu mama wanje arambwira ati rega nakubonye muri telefone uri kuragira bya bindi bya mayeri akaryoherwa cyane rero en general ndashimiye famille kuko ni kwari urwa kwari kugira gusa umwana wabo aje ku murongo rero ndashimiye famille kandi ndashimiye n'abandi bose nabo babafashijwe bavuga ati abavyeyi cyane umwana mumubonye ari mu kintu icyo ari cyo cyose imbaze babahende ngo muri sinema ndundi ngo habaye imaraya no muri eglise indaya ziriyo kubera nta kuntu nimba umusine yastatwaye inda uzamva n'ubusengera kwa naka twayinda mwishira hamwe indaya ziriyo ahantu hose societe yose nta na hamwe habura indaya nta na hamwe habura inkozi z'ikibi no mu mabiro ziriyo kuko nta uzawumva ngo twebwe ngo turwanye uburaya ugasanga mwabo nyene bagwanye uburaya nabo bavuga ngo rega ngo nta ngorane ngo twebwe mu ntakibazo rero ndabashimiye cyane nabo babikora binyegeje rero umuvyeyi wese arera umwana mureresha indero nziza we wizeye umubonye agiye mu kintu muhanura kibamwo neza hama kizomuzanira umusaruro singiye guhakana ngo ingeso mbi nta ziriyo kandi n'ingeso nziza ziriyo kuko twebwe twazirose hariho aho twazikuye uyu munsi uyazanga ugashaza hariho umukobwa mu kugukoresha ikiganiro aza yiyambara igipigira ngaha agasha yicara uku ugasanga umuntu ariko araba ikiganiro yatirimutse ariko nkawe uza waberewe umushatsi washokoje kandi twese tuza twaberewe kandi noneho ibyo bintu twaravyasubu abantu batumara amazi twarabasezereye rero ndagukengurukiye cyane murakoze Mayeri reka tugushimire cyane Mayeri kunaye yawe dusangije mu bisanzwe umuntu yafise talent dushaka imunabirabe nko ku bavyeyi bafise abana urashaka kubona umwana ukabona afise talent nko gukina umupira wowe ukaca wifuza yuko aza umwigisha nkuko nawe uri umwigisha urashaka kubona umwana ukabona arafise n'itala yo kuririmba ikintu cyose cyose mushigikira umwana muri rya tala afise ariko umwigishe gusa kwirinda imico mibi kuko arashaka no kumwigisha cyangwa akiga n'ubundi akaja mu ngeso mbi kariyere yiwe igapfa ejo ugasanga ariko agenda n'umunyeshuri yigisha bikarangira bamufunze rero vyose bisaba yuko abana tubaba hafi tubashigikire hama n'abajene bafise talent ntimuve kuri target yanyu ntucureke indoto zawe cyangwa vision yawe ufise cyangwa umuhamagaro wowe wumva ko ufise kubera yuko hariho abatabitahura
bumvishe buke buke utababuriye indero. Yari Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Tumishimire kandi Mayeri kuba yaduhaye umwanya w'akaza mu kiganiro Intahe. Behind camera Pasi Pro, reka mvuge ni coup de chapeau, ubikora neza. Reka dusubire kandi ubutaha mu kiganiro gikurikira. Bye bye. Ibutangwa muri Roy TV. Ibi byose tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Icyo utarabona uterekwa no kuramba. Ibintu nyaragasa duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga muri Roy TV. Amakuru meza muzoyasanga muri Roy TV. Ibintu byose bigenda bisa muri Roy TV. Ntahandi uzosanga ibihangange atari muri Roy TV. Nyaragasa nshuti nduta muri Roy TV. TV atandukanye, TV, ibitari gacika.